Shalom shalom, ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nezerejwe n'Imana kongera kuronka aka kanya ko kuganira namwe amajambo y'Imana. Muri kino gitondo nguhe kaze bakunzi bahore Canal TV, mbaye kaze dusenga Imana. Mucunguzi wacu Yesu turagushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye iki gitondo ciza tubonye icaka cy'umurango, tugushimiye ko watwimanye, tugushimiye ko mwami wazigenye ubugingo bwacu nuhabwe icubahiro. None nyemerera muri kino gitondo tuguhaye kaze muganiriza imitima yacu. Kino gitondo vuganye nabe data, kino gitondo umuntu wese ariko arakurikirana kino kiganiro umugirire neza uzobukoze. Dufashe mirimo gabo yikuzimu ku bugingo bwiwe, ariko turasenze ngo umuntu bw'Imana budasanzwe ube kuriwe. Urakoze kuvyumvise mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amen. Njuti bakundwa mukurikirana ibiganiro cyo kuri Holy Canal TV. Ndabahaye kaze dusangira amajambo y'Imana aboneke mu butumwa bw'isuko bwanditswe na Matayo ibice 7 guhera ku murongo w'7. Havango gusaba, musabe muzohabwa, murondere muzoronka, muramutse muzugururirwa, kuko usaba wese ahabwa, urondera ronka, uramutsa yugururirwa. Hari umuntu muri mwebwe umwana wiwe yo musaba umutsima akamuhibuye, canke yo musaba ifi akamuha inzoka? None mwebwe ko muzi guha abana banye ngabire nziza muri babi, mbega so mu ijuru ntazoroshiriza gose guha ivyiza abamusavye? Nuko ivyo mugomba ko abantu babagirira vyose mube ari vyo mubagirira namwe, kuko ivyo ari vyo ivyagezwe nivyo abavugishwa n'Imana. Imana ishimwe. Ndi kuri iri jambo gusaba, kandi tujye kuganira iri jambo gusaba. Umuntu asaba ubumwumva, agasaba uwamuhaye kaze, agasaba uwamuhaye kaze kugira ngo ganire nawe. Ahantu Matayo yaranditse avuga ukungene umwana ashobora gusaba umuvyeyi, umuvyeyi akitwararika umwana, umuvyeyi agahica asavye umwana. Bibiliya igereranya umuntu yasavye umukate, umwana yasavye umukate umuvyeyi. Aravuga ngo mbega vyoshoboka ko umwana asaba umuvyeyi umukate, umuvyeyi akamuhibuye? Mbega vyoshoboka ko umuvyeyi aho umwana inzoka yamusavye ifi? Arabaza ngo ni gute umuvyeyi ashobora guha umwana w'ikintu ciza kandi uwo muvyeyi ari umuntu mubi? Mbega data wo mwijuru ntazorushiriza gose guha abamusavye ivyiza? Haleluya. Nagenda barango gusenga nukuganira n'Imana. Gusenga ni nzira imwe Imana yasigaje yatanze. Biravuga ngo nimwasenga musengo data wa twese, ubugombe bwawe nibuze, ubwami bwawe nibuze. Nagira mvuge gusenga no gusaba. Iyo twaje imbere y'Imana, iyo dufishe tuguma kubwira Imana, ni ibintu bibiri. Iyo dusenze dushobora kuza tuje gusaba, tugashobora kuza tuje gukenguruka, tuje gushimira Imana kuvyo yakoze. Njuti mukundwa, ndi hano nkumenyesha ushobora kuba rasavye abantu benshi bakwirengagiza, ariko nagira nkubwire ni washira amavi hasi ukabwira Kristo, ugasenga Imana, iriteguye gukora, iriteguye kuguha. Erega si umwana w'umuntu. Haleluya. Kitabo gani yaravuze ngo umutunzi atanga mu vyafise, kandi Kristo nawe ntaburanirwa. Nagira nkubwire ngo numuvyeyi mwiza asumba abandi bavyeyi b'amaraso. Namba bavyeyi batanga ibintu vyiza ari babi, mbega Imana yacigororotse yotanga ibi gute? Njuti mukuru nagira nkubwire, gira ukwizera ushimire y'Imana, usaba Imana, uraye gutunganya mu bantu, ariko usaba Imana irumva, iratanga. Aya majambo ni jambo rikomeye. Namba umuvyeyi ashobora gutanga iciza kandi ari mubi. Imana ubwayo iragororotse, ntirenganya. Gusenga kwawe uhumure. Yabwiye Hezekiya ngo kumviswe, wongewe imyaka 15. Yarahindukiye, yaravise amakuru mabi, bamubariye, bamubwiye ngo tunganya ivyo mu rugo rwawe kuko rwawe utagikira. Bamubwiye amajambo. Nagira nkubwira nshuti mukundwa, ushobora kumvisa amakuru mabi amaze igihe, ariko nkubwira hari inzira yo gusaba ibintu bigahinduka. Ni mu gusenga.
ba Daniyeli baratabawe, nawe wotabagwa. Hana Imana yumvise ugusenga kwiwe, nawe yokumva gusenga kwawe. Irarindiriye kusaba, ukagira umuhigo wo gusaba, ugasaba Imana icyo ugomba. Iriteguye gukora n'iri jambo. Mbega nawe vy'ukuri hari icyo ukihaniwe, hari icyo ugomba gusaba Imana? Mbega vy'ukuri hari icyo ugomba ko Imana ikora mu buzima bwawe? Nagira ngo mbwira ngo niwagira ukwizera ugasengana nanje kino gitondo, hari icyo Imana igiye gukora, hari ivyo Imana igiye guhindura, Imana igiye gucira inzira. Nagira ngo mbwira ngo uyizere, ntuyivange n'ibindi. Birashobora kuba vyaranse, hamaze igihe wubatse ariko nta mwana, imyaka 5 iraheze, bakwita umugeni, waragiye mu bapfumu n'ahandi, warabuze igisubizo. Haranyira ngo mbwire ngo Imana yacu irafise igisubizo. Ijana avuga ngo nimusabe muzohabwa, murondere muzoronka, mukomange muzugururirwa. Ugira ukwizera kino gitondo, kumve ko dufise umwami twumva. Abantu bashaka ko barakwirengagije, ariko muri no sengesho Imana ikumve, Imana ikumve, ubuntu bw'Imana bukubeko, Imana igutabare, Imana igufata ukuboko. Abantu bagutereye, Imana igufata ukuboko. Niwagira ukwizera urabona kugira neza ku mwami. Aya majambo Matayo yanditse aravuga ngo niwadodora, komanga, dodora, bwira Kristo, mwereka aho vyankeye, mwereka aho vyananiraniye. Imana iriteguye kugira ikintu ikoze mu buzima bwawe. Nabonye abashengeye ibwami baragabana, ntibataha uko, ntibataha imvumure. Nawe ngira nkubwire, dodora, gira icyo usaba Imana, sera Imana, girira icyizere Imana. Imana iragutabara, kuko ko Imana si kugufi. Yeremiya yaranditse ngo mbega ni Imana igarukira hafi, aravuga ngo ya ni Imana igarukira kure. Nawe yo gutabara. Nkundira dufatanye mu gusenga, nkundira ugira ukwizera dusengane kino gitondo. Wumve ko iyo dusabira umva, mpamagara nanje ndakwitaba. Ni ku ijambo ry'Imana rivuga. Mucunguzi wacu Yesu Kristo, uri Imana yo kwizigirwa, uriyivuga bikaba, ikora bigakoreka. Izina ryawe witwa ndiho, iravuga ngo ko warejo n'uyu munsi ni kuri. Mu izina rya Kristo kino gitondo turarengutse, turaje imbere y'inyonga zawe Mana. Turasenze mu izina rya Kristo, dufashe mpiri imigabo y'ikuzimu ku bugingo bwa bene data. Harabize batagira akazi, bamaze igihe baraburaniwe, nta vyizigiro vyarabaye, ariko turabasengeye mu izina rya Kristo. Wewe soko ry'ivyizigiro, kino gitondo bagirire neza. Haramaze igihe bubatse batagira abana, turabasengeye Mana, batabare, babera Imana mu izina rya Kristo. Mu nda zabo hashira abahungu n'abakobwa mu izina rya Kristo. Ana haheze igihe, Sarai hari haheze igihe, ariko habaye igihe cyo kwibukwa. Nanje turasenze, ndabasabiye kwibukwa nawe, ndabasabiye kugururirwa imiryango. Haramaze igihe bari mu masengesho, haramaze igihe barataye n'ikizere, ariko mu izina rya Yesu ijana avuga ngo dodora. Natwe turadodoye mu bwami bw'ijuru, bagirire neza Mana, uzobukoze. Mvashe mpiri imigabo y'ikuzimu, inama z'abapfumu n'abarozi ku bugingo bwabo, abarozwe mu izina rya Kristo. Turasenze ngo Mana, tegeka, randura ikintu cyose kitatewe nawe, ubatabare, ubabera Imana. Harabatawe n'imiryango, harabihakanywe n'imiryango, harabijiriwe, ariko turasenze ngo ubabera Imana. Ijambo rirambwira ngo uri se w'imfuvyi, uri umugabo w'abapfakazi mu izina rya Kristo. Iki gitondo baramire, bafata ukuboko aho bananiriwe mu izina rya Kristo. Ndasenze uhoraho umucunguzi wanje Yesu, Mana, rema intahesha, baremera igitangaza ku bugingo bwabo. Bavuze ko bitazokunda, ariko niwe bizotuma bikunda. Niko Nehemiya yavuze, yaravuze ngo n'uhoraho azotuma bikunda, kandi ngo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Uyu mumama yosaminda, uyu mama yovyara amahasa, turasenze mu izina rya Kristo. Wamushumusha imyaka iheze, uyu muntu amaze igihe akaza akora atabona fayida, ariko turasenze mu izina rya Kristo. Ni utangiye inyungu, ubabadandaza bakwizeye, turakuye inyatsi mu buzima bwabo mu izina rya Kristo. Rekubaho umugisha, ubugurura imiryango Mana, uzobukoze. Kino gitondo turasenze
uhoraho bagirire neza abagwaye turasenze tegeka ingwara mwami indwara zica imibiri mu izina rya Kristo turavuze ngo uhoraho uko warejo ni kuri wabaye kwa Lazaro yari amaze iminsi ine mumva wa mukobwa kwa Yayiro waramuzuye natwe turasenze tegeka mwami hejuru y'indwara bagwaye mu izina rya Kristo hari abari mu mazu yabo babuze kuja kwa muganga hari n'abari kwa muganga turabasengeye Imana mu izina rya Kristo utegeke mwami ivyo abaganga badashoboye wowe urabishoboye mwami wo kiza cancer wo urakiza diabete urakiza sida urakiza indwara abaganga vyabananiye turasenze mu izina rya Kristo mu izina rya Yesu tegeka vuga ijambo rimwe ku bugingo bwabo hari abagwaye indwara y'ubusambanyi turabasengeye mu izina rya Kristo Mana batabare hari abagwaye indwara ya kaboregwe nico bakoze ko ataco batungisha imiryango yabo ariko turabasengeye akaboregwe gashire mu izina rya Yesu Mana zobukoze uhoraho hari abangaye mu miryango yabo ubasubize mu miryango yabo ubasubize mu rugo hari abagore bangajwe ubasubize mu rugo mu izina rya Kristo hari abagabo bangajwe basubizwe mu rugo Mana uzobukoze ubatabare ubabera Imana ije baravuga ngo saba ico ugomba ndakiguha natwe turasije muri kino gitondo ubagirire neza urakoze kubikoze turagushimiye kubacira inzira turagushimiye kubaremeye intahe urakoze kubikoze tubisente byiseye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen Yesu mwami abagirire neza mugire umunsi mwiza shalom shalom